none ko imishahara yagabanutse nyakwa mushikiranganje ayo mafaranga yiyongeye kuko yagabanutse nukuvuga ko bari ahantu kubera iki none tubona mu gisata c'indero abigisha bariko baratashana akazi baja kurondera ubuzima hanze ndetse n'abaganga nta kuntu ayo mafaranga yabonetse ko yatwagabanuye abana bariya yoca nikijanye n'abakukuruke muri mande heze ntihenze mushikiranganje mu byajeje harimwo gateka muntu canke protection sociale yaratubwiye yuko bariko rabitegura ko abari abakukurutse bari mu kuronka ivyo bari bemerewe na nyene cyubahiro mugabo manda yararangiye batararonka ivyo bemerewe uryo umuntu akukuruka yarakoze kandi yakoreye igihugu natwe niyo tuja mbega urabona yuko ubuzima babayemwo nukuri burateye ikigongwe kuri bamwe bamwe rero twaguma tubabaze mutubwire muti mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri ati bazoyara kuko yarahari kuko mwabivuze kugira ngo ejo nibitakunda ejo mugarutse muze mutubwire ingene vyagenze ko turamaze kubona yuko ibintu byinshi biteba bavuga ngo turiko turabikora ukarindira amaso agahera mu nzira basabe by'ukuri ifaranga rya leta risohotse rigende ku gikorwa categekanijwe na cane n'ubwo turi muri budget program igikorwa categekanijwe kigende igikorwa categekanijwe hanyuma ifaranga risohoke rigenda kuri objectif nyaniteka mu nkundire ndagacishemwo naho mwari mwabitubujije ikijanye no kuvuga bitari mu nteguro y'itegeko ni gatoyi ati mu mugwa mukuru wa politiki nashaka by'ukuri mu nteguro ego hari ama priorite abajara kogwa umugwa mukuru wa politiki nawo by'ukuri mu witwararike kugira ngo nawo uce ube umugwa mukuru wa politiki kubijanye n'ibintu bitandukanye nk'amabarabara n'ibindi muraraba rero ntihabe ari uburyo dushaka konona atanubwo dufise ngo dute hamwe tugende gutangura ibikorwa ahandi kandi noneho hariho abene gihugu babomorewe amazu abandi nabo barandurirwa ibiterwa n'ubu batararonka umuzibukiro wabo rero duciye dusubira kandi tukarandura ibindi biterwa tukabomora n'andi mazu aho handi hashasha muzorabe yuko tutazoba turiko turonona ubwo buryo ubu naho mbonye ngango RNE izoca kinama muyange jewe nagira ngo nukuri sabe muri abari deviation yoca hari mu bimbi mubanze mugire ivyigwa mutume abantu bagira ivyigwa barabe uburyo bwokoreshwa hagati yaho bari maguye naho imubimbi kuko iyo biza kuba byanashoboka iyo deviation ntihari bankenegwa kuko mu bimbi matya na gushika kuri iri barabara ryo mu Kivoga ryari risanzwe rihari none kubera iki bitariko rirakora murakoze cyane nyakwa mushikiranganje yavuze kubijanye n'imishahara ko yagabanutse kandi ivyo kuko turavye amakomine intara zagize ragabanuka ndetse n'ama direction general yavuze yuko yagabanutse none ko imishahara yagabanutse nyakwa mushikiranganje ayo mafaranga yiyongeye kuko yagabanutse nukuvuga ko bari ahantu kubera iki none tubona mu gisata c'indero abigisha bariko baratashana akazi baja kurondera ubuzima hanze ndetse n'abaganga nta kuntu ayo mafaranga yabonetse ko yatwagabanuye abana bariya yoca yongerezwa abo ariko baratagaza kugira ngo babandanye imirimo abene gihugu boroherwe cyo ni cyambere icya kabiri nuko nyene iteka yaje kubivuga mu makomine barashizeho abakozi mu madepartement mugabo abo bagiye mu madepartement bavuye mu gisata cyane c'indero mbega aho bari ubu hari bande abana bariko bigishwa nabande muba mwarategekanije gusubiriza abo bigisha muri no ntegekanyo y'ibwirizwa y'amafaranga ikibazo cya gatatu ni kijanye n'abakukuruke muri mande heze ntihenze mushikiranganje mu byajeje harimwo
agateka kazira muntu canke protection sociale yaratubwiye yuko bariko barabitegura ko abakukurutse bari mu kuronka ivyo bari bemerewe na nyene icubahiro mugabo manda yararangiye batararonka ivyo bemerewe namwe mwatubwiye yuko hariho imiliyaridi indwi zihari zitegerejwe kugira ngo baronswe ivyo bemerewe mbega mwotubwira ikiringo ukwezi bazotangura kuronkerako ubwo buryo kuko uriko uraraba hirya no hino buryo umuntu akukuruka yarakoze kandi yakoreye igihugu natwe niyo tuja mbega urabona yuko ubuzima babayemwo nukuri burateye ikigongwe kuri bamwe bamwe rero twaguma tubabaze mutubwire muti mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri ati bazoyara kuko yarahari kuko mwabivuze kugira ngo ejo nibitakunda ejo mugarutse muze mutubwire ingene vyagenze kandi mwatubwiye yuko yari kuri kone hanyuma nagira ntere ndangiza mu mbabarire ikibazo ca kane twarumvise ko bijanye n'uburyo bwarungiswe mu ntara no mu makomine kandi twumvise yuko komine n'intara bashobora bonyene gutekanya imigambi bagira passation de marché nkuko mwohaye nyuma yivuze ariko mu byo twumvise mwashikirije mwavuze yuko musitani na buramatari bace babishikiriza umushikiranganje nawe akaca bizana mukavyigira hamwe none ni kubera iki mutagomba kurekura ko ibikorerwa muri centrale vyukorerwa neza koko mu ntara no mu makomine kuko ubu twegereje ubutegetsi abene gihugu ndetse n'uburyo nta kuntu none abo mu bihaba bikora muri centrale mwobarungika gukorera mu ntara no mu makomine ku buryo bica bifata umwanya muto kuko turamaze kubona yuko ibintu byinshi biteba bavuga ngo turiko turabikora ukarindira amaso agahera mu nzira murakoze nyine iteka umakanya urakoze cyane amaje ikibazo kigoye kavuga itariki bazotangira guhembera ko abarotrete ega turazi yuko nabo barotrete dusanzwe abo tuvuga ntibazwi rero ni muzi vyaciye muri fonction publique by'abantu baza basanga ku maliste batazwe bibaza ko bizotwara umwanya munini kugira bagire identification yabo ivyo rero nibaza yuko naze kuvuga itariki kuko iyo tariki niyo ivuga bikabimejo tugasanga ya tariki wavuze nyabivuze neza ati barashonje bameze nabi umuyivuze baca batangira kugideni hamejo bice bigorana boca baza kumubwira ati ndihira ideni kandi warabivuze mu nama nkenguza amateka gusa ico nagire nongere ko kuri iki nabonye baragiye barategekanya sinzi ko ari ikindi kintu biyumviriye ko vyose birafatanye nabonye amafaranga bahaye lo ministeri ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi sinzi ko kuri politique salariale sinzi ko ari ikintu biyumviriye kubera yuko nzi neza hariho les institutions na cyane cyane bigira ngo bafise statut spéciaux na déblocage batigeze baba débloquer sinzi ko ari ikintu na kimwe baba barategekanije naco nyene kuko ndakivuze kubera yuko mu gihe ataco bacarategekanijwe navyo nyene vyozana induru ejo tugasanga nahubwo muri gestion biratugoye y'abakozi. Honorable Ferdinand. Ego murakoze nyiteka nanje kumpakanya nifatikanya n'abandi gushima integuro y'ibwirizwa isubiramo amafaranga izokoresha mu mwaka. Jewe bimwe nari kubaza abavuze imbere yanje bayivuze reka ncenja directement yu kuvyo batari bwavuge. Hariho disposition ya chapitre 3 disposition ivuga les collectes des recettes iri kuri article 108 et article 108 na ivuga iti la redevance routière est fixée à un montant de 75 de francs par litre du carburant consommé.
iyi article si nshasha muri integuro y'itegeko ishobora kuba imaze nka 2 ou 3 ans mugabo kare twahora yari redevance routière itangwa mugabo itari substituable en carburant. Rero nashaka mbaze muri collecte de recettes kandi dushaka kuduza assiette fiscale, nashaka mbaze umushiranganje ko baragize icigwa igihe hatangwa redevance routière n'ubu nyene tutanga en carburant igihe assiette fiscale iba ari niya canke iba ntoya. Sinzi ko iki cigwa coba carabaye, nkaca mvuga nti nyimba iyi en carburant litre de carburant consommé nyimba ariyo yoba ari nini ya kugira tuduze assiette fiscale kagumaho sawa, mugabo nyimba hari icigwa coba carabaye kuri rapport avec redevance routière twahora yahora itangwa kera yuko hogira icigwa sinzi naguvuze ngi mfise inyota yukumva ingene ubudasa baba bamaze kusanga mw'iyi article. Ico cari ikibazo ca mbere. Ikibazo kigira kabiri ngira ngo abandi bari bakivuze mugabo nikijanye n'amakukuruke nkuko honorable Gade yari yahije ukivuga iteko ryaratowe probablement muri 2021 ibintu nk'ivyo sindavyibuka neza umwaka mugabo nuwaje kubisigura intumwa ya leta yabisiguye neza nkuko muri ko murabisigura wamenga buca biba mugabo imyaka yarabaye myinshi nk'itanu. Censhi ngira ko nshima ko byukuri mushikije isezerano ya nyicubahiro kugira ngo nabo nyene baje mu mugwi w'abandi. Rero kugira ngo habe pérennisation y'ihi gikorwa c'iteka ariko ndiyumvira yuko mwoja muravugana keshi na ya institution de protection sociale kugira ngo byukuri ikintu kibe effective. Nyimba ari kuduza plafo kuko uriko raraba plafo yabaye ni umwanya munini yaciye umwanya munini ya plafo ihari, nyimba ari kuduza plafo babigire mugabo ntihagire icavuzwe kiranguke kandi habe ikintu ca pérennisation. Narakurikiranye mu nama nshinga amateka ibibazo vyagiye biravugwa kandi no ngaha muri komisiyo babajije ku kibazo ca kane bakibajije muhejeje kwishura mu nama nshinga amateka bagumye bavuga bati none zose wasani purusa bazozifata kuri salaire de base kuri salaire net mugabo naciye mbona neza ko mwavyishuye mu kibazo cabajijwe yuko muzofatira kuri salaire net. Aho naciye ndabishima ko sinzi aho bayibaza yuko bataronse umuco utumbereye neza none mwawutanze mwakoze. Hanyuma kacabaza ati none ko nyene icubahiro bivumereye muri 2020 none itegeko rirabivuga naho nyene mwabivuze yuko mwafatiye kuyo budget yayo amezi 6 ari imbere none nkaca mvuga nti none muri kazoza abo bantu guhera muri 2020 bobo muzoca mubiyumvira ko gute. Aho kari akandi kabazo ukibazo kigira 14 komisiyo yabajije kijanye n'ifumbire kandi namwe mwabivuze muri exposé des motifs yuko harimo tunenge go gukosora twashaka kumbure nyakwa mushikiranganje utwo tubazo gukosora uko hari imidogo myinshi mu bene gihugu kwijanye n'ifumbire. Amahera yatanzwe yavuye mu higa ca leta kugira ngo arihe ijya subvention ku bene gihugu, abene gihugu nabo bakariha avance, no kuvuga abagira production babonye avance baba bacabona directement proposition canke igitigiri ca engrais bategerezwa gukora. Ego mwavuze ko hari mu tunenge, utwo tunenge rero je nanje nifatanye n'abandi nkuko bagiye barabivuga, utwo tunenge ntitwoja kugwa ku mwene gihugu, ahubwo hokwigwa neza nyimba harimo amatrisheri akavamwo abene gihugu hanyuma bagatezo kakareka twe tuja mu bene gihugu keshi nico kibazo twunda kubazwa keshi iyo hageze igihe kirimo ngo mfise ngo dutike
twa saison iyi yarenganye rero nkaca mvuga nti by'ukuri mugerageze nkuko muriko murabivuga dukure imyidogo mu bene igihugu kubijanye na engrais chimique. Mwavuze ikijanye no kugura amabisi yo muri Otraco. Je naciye ngibaza nti none Otraco ko yahereye kera igabirwa amabisi kuva kera ntiyunguka. Anca ndakijaniranya no mu yandi ma entreprise leta ifise mu kuboko ucumenga akora asubira inyuma, kandi mu ruhande rumwe wamenga na ma entreprise yategerezwa nyabona kuvyaza umusaruro ibikorwa bikirakora, mugabo umwanya wari we wose ukaja wumva ariko arasubira inyuma za Sosumo n'izindi. Vy'ukuri none ayo ma entreprise ko leta ifise mu kuboko kandi tukaba tubona yuko yategezwe kuduza umusaruro kugira ngo ni budget yongere, tureke kuguma mu bintu vya deficit hanyuma twazura kuja ko yagurira ama Otraco kandi tuzi ko bakora. None aho naho havuga kwiki gikurikira mwabuze ikintu kijanye na bonne gouvernance. Ndagushimira nyakubahwa mushikiranganje, mwe numvise umenga tuvyumva co kimwe nk'abatowe, nikuri tubashimire mubandanye murindi muriko. Mwavuze renforcement de la capacité de la tolérance de la transparence budgétaire. Tubasabe by'ukuri ifaranga rya leta risohotse rigende ku gikorwa categekanijwe na cane n'ubwo turi muri budget programme. Igikorwa categekanijwe kigende igikorwa categekanijwe hanyuma ifaranga risohoke rigenda kuri objectif. Aha rero natwe turabateye intege kugira ngo vy'ukuri ibikorwa bigume bitera bitegera imbere. Mwavuze ikijanye n'ama PTBA pour les communes ko zitegerezwa gushika mu ntara omwe mu kwezi kwa gatatu kugira ngo namwe muce mwitunganya neza mu bikorwa mutegeza gukora. Naciye niyumvira nti murabona yuko mubimazemo iminsi igikorwa ca budget ni igikorwa kitoroshe, murarara mwicaye mukirwa murakora dukuyemo n'ibikorwa biba vyakozwe imbere. Aha tubivuze nk'ibikorwa biba biriko barakorwa muri parlement muri ko murasigura iyi loi budgetaire. Nkaca mvuga nti itegeko naryo itegeko rivuga yuko integuro y'ibwirizwa rigenga amahera leta ikoresha rishika muri parlement muri session d'avril, mu kuvuga mu kwa kane n'imiburi buri bavuga ro premier mugabo itegeko ribivuga. Nkaca mvuga rero nti ko mbera mubona namwebwe yuko igikorwa cyo gutegura budget by'ukuri gitwara umwanya munini, mwokora ibishoboka byose kugira ngo na parlement ironke integuro y'ibwirizwa hakiri kare kugira ngo irice mu mizi. By'ukuri murabona kirya gitabo nagirye mbora abantu bafise twe turiko tubera mu mashini n'igitabo kidasanzwe, n'igitabo kinini ya canke kimwe canke bibiri. Rero ni gisabo nagoma nsaba yuko mwokora ibishoboka kugira ngo iki gikorwa mu gihereze parlement hakiri kare kugira ngo nayo ivyi approprier ivyige neza. Nyene iteka mu nkundere ndagacishemwo naho mwari mwabitubujije ikijanye no kuvuga bitari mu nteguro y'itegeko ni gatoyi. Ati mu mugwa mukuru wa politique nashaka by'ukuri mu nteguro ego hari ama priorité abajara kogwa umugwa mukuru wa politique nawo by'ukuri mu witwararike kugira ngo nawo uce ube umugwa mukuru wa politique kubijanye n'ibintu bitandukanye nk'amabarabara n'ibindi. Murakoze nyine iteka ku makanya bateza kugatambikayo kuko watowe Igitega umugwa mukuru wa politique so w'abanyagitega no watwese, kandi ni byiza kugatambikayo cyane waratowe. Ndagira nibutse ikintu kimwe, iribwirizwa turiko turiga libwirizwa rizomara amezi 6. Article ya nyuma 253, la présente loi entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026.
nivyo byo baroterete muriko murabaza ngo bizogenda gute bizoca bigenda gute. Iri bwirizwa ntirishobora gutegekanya retroactivité ntibikunda. La loi budgétaire imara umwaka umwe. Iyi loi budgétaire bayivomye muri code de la protection sociale. Yabishikirije nyakubahwa mushikiranganje yavuze ati naho nyene kugira tuyabaye tuzobanza kureviza ro code yabivuze. Ivyo rero vyose rero tuze turavyumva. Ntagire uvuga ngo imyaka 5 bagire babaregirarize. Kandi muze muraraba na les engagements leta ifise kuko nayo nyene yo twaguma tuyiremereza les engagements leta ni twebwe nyene ejo tuzosanga byose vyaransatana kimuri kirakora. Abandi bari bakirije kubaza baciye babiheba. Ferdinand aciye bibaza vyose. Nyakubahwa mushikiranganje reka tuguha akanya ugira icyo ushikirije ku bibazo byashoboye kubazwa mugabo le premier vice arafise ikibazo nawe ndamuhe akanya. Nabonye rero ahantu yavuze ibijanye na réhabilitation de la route Kinama Mubimbi Matyazo Muyange hama bacavuga yuko ari RN1 Kinama Muyange. Nyakubahwa mushikiranganje hariho ahantu nabonye muri Tenga bararimaguye ibarabara gushika hariya kwa Muswahili bavuga yuko bashobora kugira deviation ya RN1. Ubu naho mbonye ngango RN1 izoca Kinama Muyange. Jewe nagira ngo nukuri sabe muri yaba ari deviation yoca hari Mubimbi mubanze mugire ivyigwa mutume abantu bagira ivyigwa barabe uburyo bwokoreshwa hagati yaho barimaguye naho Imubimbi kuko iyo biza kuba byanashoboka iyo deviation ntihari bankenegwa kuko Mubimbi Matya na gushika kuri iri barabara ryo mu Kivoga ryari risanzwe rihari none kubera iki ritariko rirakora. Muraraba rero ntihabe ari uburyo dushaka konona atanubwo dufise ngo dute hamwe tugende gutangura ibikorwa ahandi kandi noneho hariho n'abene gihugu babomorewe amazu abandi nabo barandurirwa ibiterwa n'ubu batararonka umuzibukiro wabo. Rero duciye dusubira kandi randura ibindi biterwa tukabomora n'andi mazu aho handi hashasha muzorabe yuko tutazoba turiko turonona ubwo buryo. Hanyuma kiri naco bahatayeho harangaye ubu imivo iguma isenyagurika ija mu mazu y'abantu naco nyene mworaba ico gikorwa cari caratanguwe giherahezwe kugira ngo bahinzira amazi ntazokwihe inkumbi mu bene gihugu. Murako